internet izimbuka. Ariko tunawe aza kuronka ijambo abibwirire atwibwirire ico bariko barakora kugira ngo twameliyore la qualité de service na couverture ikwire hose mu gihugu maze abarundi boroherwe. Kuri Econet rero Econet rero nabo turaza kubaha ijambo nabo batubwire, ariko chaque fois iyo tuvuganye bobo bama bavuga ingorane gusa, nta na rimwe no kuri jewe bamumwizera. Ubu rero tugomba mutubwire by'ukuri mubona ko bidakunda kare tumenye nyene ko mutariko murakora, cyane muvuge muti twebwe muri interiere byase tugomba dukorere muri meri gusa, nambere muri meri naho nyene tumenye tuti muri meri mugiye kwakorera iki kugira abarundi bari muri meri mushobore kuronka abakiriya, abo bakiriya nabo baronke qualité de service nko babyifuza. Ivyo turabikeneye. Barabaza ati mbega ni kubera iki les opérateurs baba bazi ko aha nakatahezo ihari mugabo bakaguma binanata baduhimiriza ngo gura amamega, ayo mamega kazorinda ahera ya minsi ata muntu yakoresheje. Iryo shavu baba bifise cyane ati none ayo mamega jahe aca jahe kubera iki batayatubikira, kubera bataca bongereza iyo minsi. Bonyene babazi igituma aho hantu hatarezo yari ihari. Kubera iki bavuga ngo uguze nawe ubwaye ibihumbi 100 nawe ubwaye amajana utayakoresheje byabavuye ko se nona jahe baranabaza none muri obeyere mbega ivyo barabibona. Ayo mahera twatanze, ayo mahera baba bariko bariyakimirira barabibona ko abanyagihugu bariko baribwa. None ko mutubwiye yuko igiciro mwaguye mugabanya mugabo suite ntitubone ako karusho n'ubuze ayo mamega canke iki bikaguma nyine ari kuzunguka gusa hanshaka no wa operateur ngaruke no kukibaza aho bari babajeje nari nanavuze amahera yayo mamega cacahe mutari twishyuye ncabigenda gute ubu bari benefisi mwamwirongeye au profit en faveur y'abandi munyagihugu umunyagihugu mwajonze umwanya ti amamega azoba kwezi mugabo realite mu corporate canke mu ndwi service yaguze canke par jour ndiyabona na entiere ya communication yakoze nkuko yashaka nimumba cy'ukuri ko ari gusuma muri asambe bavuze ati iyo ngore qualifié ahubwo no biraba neza biteze mu amuzi ko atawushobora kuja muri ayo marizo yanyu ngo birabe muca mukonyereramo nyene atereka tubibiremo biva kuki abakozi bose bafite. Ese none ngaha anye niho bakoresha amafaranga menshi cyane yo kuba kumuhora gusohoka hanze kubera iki twe tutoja hamwe tuja kugero ibindi bihugu kugira ngo internet izimbuke. Muri transport ko tuzi neza ko kuyigura ibizimbutse cyane ushaka kuri frontiere ibizimbutse mugabo ngaha iwacu kuva kuri frontiere yishika muri PBS kuva muri PBS ija mu gihugu hagati ikazimba cyane bigatuma atamenye bashobora kuronka internet canke ndetse n'amasitisiyo public canke privé aguma yidoga ko aronka internet ku biciro bizimvye cyane kandi nawe wayayibose nawe ugasanga akarite imeze neza. Ivyo byose rero turakeneye umuco. Ariko niyumvira niba aba bantu bagurira amadolari kuri marché noir ingorane byoca bitera kuri marché noir nyine ubwo ntiboba barimwo mu baca batuma idolari rizimba kuko c'est la loi de l'offre et de la demande. Nimba abo bantu bagura menshi kuri marché noir ubwo ntimwibaza abajejwe za ekonomi boca baja kubyiyumvira ko neza ubwo bagiye gusaba nk'imiliyoni nka zingahe z'amadolari ane kuri marché noir ubwo nibisha bituma ubwo nyene idolari riduga. Umuntu byashikiye nk'uko byageze nk'uko cyangwa nk'uko kabiri muri zone mu birango kavuze yuko irenze yo kigeze ishikaho kw'abantu ushobora kuha kandi pusa z'amamega bari baraguze kugira ngo bagire yuko namwe mutaho ibibazo byashyize
kandi bitabavuye. gukurikiza amategeko igihugu kiba cyatanze. Rero ni byiza nabyo nyine tugakurikirana turabe ko biriko biratera bija imbere n'uko biriko bitera bisubira inyuma canke biguma hahandi. Mu gihugu eko kashe abenegihugu baronka serivisi neza vyifashe gute? Mbega icerekeye kuriha amahera leta ibasaba cifashe gute? Eko Cash irakora 100% mu gihugu hagati. Hariho proje dushaka kweseya ijanye izoreponda kuya ca bimwe son excellence yavuga c'uko amahute national usanga ata connection ihari. Iyi proje rero havuze pilote ya Bujumbura, Gitega, Muyinga, Kobero bagomba iyi proje ibe pilote, ni ukuvuga ntiyaresiza izoca iha umwizero wo kuja no kuzindi route nationale zisigaye. Nkeneye mutubwire neza nimba mwabizanye plan detaye, mutubwire muti muri aya mezi atatu niyo twumvikanye, muri aya mezi atatu janvier nshaka kuzokwakura rezo aha ubufumu tuzoshinga amantene angana uku aha kuko ahatengera rezo murahazi. Mutubwire ingorane mubona muriko murahura nazo zotuma iyo planification mwihaye muri janvier itaboneka. Mutubwire muti muri février twihaye kuzokwagura umushinga wa vitesse aha, twihaye kuzoramplaza equipement zingana uku. Nibaza ko iyo planification mumaze kwiga uko ndetse twaravuganye kandi abavuga yuko muriko murabikora kandi muri bahanye amezi atatu. Rero dushaka abantu bamenye kuko hariho abavuga bati ntayo Bujumbura par exemple hariho amakazi mashasha ahavugwa aho mu gihosha kwiterwa hafi ya perezidanse n'ayandi makazi mashasha yagiye aravukiye zane bwete hariya ko batagira connection na gatoya, kandi n'ahantu haba abantu benshi kandi aba bantu harimo abantu bifise amafaranga. Aho wanje nababwiye nimuhashira ingufu kuko n'abantu bakominika cyane, n'abantu bakoresha internet. None ni mwigora mwasukira investissement none ko amahera azogaruka n'ingoga. Mutubwire muri iyo planification mwarayigize cyane murayigira aho navuze yuko dukeneye engagement iboneka igaragara dushobora kuzokoresha natwe uko bigaragara. Mbere yuko icyo kirangamisi gikorwa twari tukirangije mugabo turabemereye yuko tuzokora vuba. Hanyuma kubyerekeye ayo makaritiye mashasha mwavuze Nyabugete, Buvuga, Wingereko n'ahandi aho usanga tumatumanako muri abo hantu bigorana. Ubwa mbere murazi ko twandikiye KNCT mbere namwe twibandikira turabamenyesha yuko dufise ikibazo c'aho dushira amantene. Hama ico kibazo c'amantene twagerageje kandi kuvugana n'abandi baoperateur, notamment twaravuganye na Onamop aho batwemereye yuko dushira reportage des équipements kandi tumaze gusinya amasezerano. Twibaza yuko tuzogenda twagura ahantu hose hari ibibazo tubonye operateur akorera bishoboka yuko tuza turahanahana kugira ngo bikunde udafise antene abo hantu ubundi ayifise icyo tugira tuyikorereko. Mugabo rero icyo kibazo rero tubasabe mwebwe mudukurira yuko mu kwisunga amategeko agenga gufashanya biri hagati y'abaoperateur, kuko hari igihe usanga twandikira bamwe ugasanga ntibatwishyura. Ubwo turashima cyane kubona twandikiye Onatel
kandi bakatwishyura. Hari abo twandikiye notamment Econet twari bandikiye kugira ngo tugire location y'amajima yabo ma BTS bishika n'ubu giraheze imyaka y'ibiri tutaraburisha. Nibaza yuko uba ari umuti uhambaye kugira ngo twese dutere neza, kuko gushinga amantene ariho hose murazi ko bitabikora. Hanyuma ikindi twari twasabye yuko leta yuko butorohereza ahantu hose tubona neza yuko sinyari ishoboka, kandi icyo kibanza gishoboka yuko turonse yuko bishoboka tuca tugishyiramo antene mu mbere yuko abenegihugu bashobora koroherwa kugira ngo tubatumanaho hagati yabo ikunde. Murakoze. Econet rero n'abandi turi hano bagira ntangure nshimira igihugu twigoro twinshi muhejeje kutubwira kugira ngo basahirize kino gisata co gutumatumanako amakuru. Shime cane urwego AFDT igezeko kugira ngo ifashe abenegihugu kugira ngo bashobore gukurikirana ingene imihora itandukanye imeze. Nagira ndabasabe mu ntinza amashi tuyabahe kuri urwo rwego bagezeko. Nagira nongere nshimire umushikiranganji kuri iki gikorwa ciza yakoze kugira ngo atwegeranye hama tuganire coshoboka kugira ngo igisata gitere imbere, kuko nkuko mwavuze ni gutumatumanako amakuru ni igisata gikomeye kugira ngo igihugu gishobore gushika kuri vision nziza cane gifise. Mwakoze rero. Hama mwatubwiye ko tutoteba ku ngorane mbere mwanazikuze ntitwozigarukako ziri n'intambamyi zituma ndetse Econet n'ibindi bisata byo gutumatumanako amakuru bishobora kugirako ingorane kugira ngo bishike kuri investissement ikenewe kandi isabwa n'amategeko y'igihugu. Ariko nagira ngendereko mvuga ama initiative Econet rero imaze gufata yashize n'ahabona mu kuvuga ngurukanabumenyi, aho dutegekanya gukoresha energie solaire ku masite mashasha 100, tukazoba umwaka uyu uzohera tumaze gushiraho amasite 50, hama umwaka ukurikira wa 2026 tukazoba dushitse ku yandi masite 50. Nico rero ikirangamisi novuga c'utwigoro canke akigoro twagize kugira ngo nubwo hari ico kibazo dufise c'ibitoro n'umuyagankuba tutore iyindi nyishu ishobora gusahiriza abenegihugu. Ariko kuko mugenzanje yabivuzeho muri Limitel, sinogenda ntakoze igisabo kugira ngo usabe ababijejwe mutworohereze kugira ngo izo investissement zikunde. Murazi neza ko ubu bitoroshe na gato kugira ngo abantu amashirahamwe aronke amadovize kugira ngo dushobore gukora ico gikorwa. Murazi yuko nubwo tuzoshiraho amasite 100, hari ayandi azoguma akora akoresheje umuyagankuba, aho bigakunda tugakoresha ibitoro. Ariko nobabwira nubwo mwavuze ko tutoteba ingorane, uno munsi Econet bikeneye ibitoro birenga 40,000 vy'amaritiro ku ndwi, ariko hari igihe turonka 5 gusa canke 10 gusa. Urumva ko bigoye cane nubwo tuba tuvyifuza gufasha abenegihugu gushika ku muhora uko bavyifuza.
ariko nk'uko twababwiye tuzokomeza dukorana kandi dukora ibishoboka byose kugira ngo nubwo hakiri ibyo bibazo dutore izo nyishu biciye kuri energy solaire. Twongeye kubashimira, Imana ibaheze akiza. mbega ku cyerekeye kwagura rezo mu ntara hagati, kuko tuzi ko mufise amasite, nibaza ko kiri mu ma 450 gutyo, mwebwe nta cyizere cy'ukongereza canke naho mutoshinga nshasha, nta planification mufise yo kuzogira partage d'infrastructure avec na limitere ifise amasite 600 arenga. Ikindi mbega ivyerekeye ekokashi bifashe gute mu gihugu? Ekokashi abenegihugu baronka serivisi neza, bifashe gute? Mbega icerekeye kuriha amahera leta ibasaba cifashe gute? Naco tuzi neza ko bitifashe neza. Muriko mukora iki kugira ngo mushobore kuriha amatagisi, mushobore kubagumura, mushobore gukoresha ekokashi mu gihugu cose, abantu bongere babizere, mitere ntihave yonyene yiganzira ivyo vyose kandi muri ngaho mwe muriko mukora iki? Nagira ndabahumurize, nubwo tutaje tukiganiriye turi kumwe n'abajejwe tekinike ngaha, ni ukuri ntitwoja hirya y'amategeko, tuzoza gusubira inyuma ku kazi, bazi uko vyagenze. Ubundi turabikora cane, turabikorana n'ayandi mashirahamwe. Rero nagira ndabahumurize, imiryango yuguruye, partage d'infrastructure birasabwa n'amategeko, twebwe rero ntitwobaho ngo tuje hirya y'amategeko. Ku vyerekeye kwagura umuhora, biri muri uwo murongo nyene wo gukoresha ayo masite 100, tukazobandanya mu myaka ikurikira. Mugabo iyo niyo ntambwe ya mbere twagomba kugira ngo aho biriko biranka hatuba hashika amatara canke ngo turonke ibitoro vyoroshe, hashobora kuba muri iki gihe hatariko nkaho yagiye aravuga nyakubahwa Directeur General wa ACT, naho tugomba gushimikira kugira ngo abenegihugu bashobore kuronka umuhora. Dushobora gupakaja kumbure urutonde rw'ibikorwa tuzokora, hanyuma ko twaje tubwitegekanije. Hama ku cerekeye ekokashi irakora 100% mu gihugu hagati, ariko haracari perception y'abenegihugu ko yoba yaragize ingorane. Kumbure vyavuye ku rwandiko rwabaye public, hama baca bagira ubwoba ko bari bafise ama-antecedents y'iyindi mihora, ariko turiko turagerageza, ariko haraba ama-effort menshi mu gihugu hagati kugira ngo tugire abantu ko ariho turi kandi turiko turakora, kandi kugira ngo mumenye ko ari vyo, ni uwo wayifishe yoyikoresha n'uwo nyene yomenya ko ikora. Hama vyerekeye amatagisi, ni ikibazo turiko turaganira n'ababijejwe, kandi twizeye ko kigira gitora umuti. Numva nobahumuriza ko nubwo mwogenda kubaza ico kibazo kiriko kiraganirwa kandi tukiri ku murongo mwiza. Murakoze. Mwarumvise ko Son Excellence yavuze ati ngiye kugendera ibisata vyose, mutwereke ibikorwa muriko murakorera abenegihugu. Murumva ko ibi ni ibikorwa vyo gukorera turiko turakorera neza abenegihugu, tuzoba turiko turakorera neza igihugu, kandi natwe tuzoba turiko tubikorera neza. Rero turakeneye yuko muri iyi minsi 100 ubwo butonde dushobora kubona ati mwateguye ibi, mumaze gukora ibi, ibi byagenze nabi canke byagenze, dushobora kugenda tujana twevariwa. Rero ubwo butonde murabiduha. Hanyuma ikindi naco, iki co kuriha amatagisi naco nyene, nimba muduhumurije
ni byiza cyane natwe ntitwashaka ko muhuga dushaka ko tuguma dukorana ariko mukagumana akarangamutima ko gutanga ikori no gukurikiza amategeko igihugu kiba cyatanze rero ni byiza nabyo nyine tubikurikirana turabe ko biriko biratera bija imbere n'uko biriko bitera bisubira inyuma canke biguma hahandi murakoze reka tuje kuri Onatel nayo ishyirahamwe Onatel rigira amaguru atatu ni telefone mobile ngendanwa telefone nokwita zo mu nzu zo mu biro telefone fixe hamwe na internet rero ivya telefone mobile nk'uko mwabivuze nyakubahwa mushikiranganji nibaza yuko ivyo musaba kwigarukako mubise abahingaha ihoro dufise hasigaye ivyerekeye telefone fixe nayo ndakwita telefone yo mu nzu canke yo mu biro hariho turiko dutegura gusubiramwo kunagura imihora myinshi ya telefone fixe telefone zo mu nzu canke mu biro zagize ibibazo zacitse ibigwa canke urutonde rw'ahantu hose telefone zo mu nzu canke mu biro zagize ibibazo urutonde rukaba ruriko ruratunganywa amafaranga akenewe n'ibikenewe kugira ngo tushobore gusubizaho umuhora wa telefone zo mu nzu canke zo mu biro urutonde ukuntu tuzoshira mu ngiro tukaba twabushikiranganji tuzoca tubibaha icya gatatu naco cerekeye internet urazi yuko mu Burundi dusanzwe turi mu bihugu bitari bike mugabo umuturage mu karere Burundi buri mu bihugu internet zindi twebwe rero nk'uko mubizi turiko turakora kugira ngo internet ishobore kuba ku rugero canke ku giciro igiciro ciza co hasi kugira ngo abenegihugu benshi bashobore kugura iyo internet bayikoreshe mu gukora akazi kabo mu kwiyungunganya canke mu guhanahana amakuru internet uko tubibona twebwe dushobora kuyikorora ku bice bishika 40% vy'igiciro bisanzwe iriko igiciro covako kugira ngo abanyagihugu bashobore koroherwa ariko tugasaba kugira ngo ije mu ngiro ibi bikurikira ica mbere ni uko leta yofata mu minwe ivyerekeye kunguruza internet hakurya ifashe mu ntoki ivyerekeye kunguruza abantu umuntu akwiye nk'aho aja mu cambuzo igiciro ca bisi leta yayishiraho turasaba yuko nayo dushiriraho igiciro co kunguruza internet urubibe tubana n'ibindi bihugu urushira Bujumbura twitwara mu gihugu hagati kugira ngo abandi mu gihugu hagati bayigure isimbutse ica kabiri twosaba leta ni uko bodufasha turazi yuko leta amafaranga ifise abandi bize ntabavyatura mugabo ayabonetse hakagira na makeyi turonka kugira ngo dushobore kuriha iyo internet tuba twaguze hanze mu mafaranga mvamakungu egome nyakubahwa mushikiranganji n'ivyo dufise muri Onatel urutonde kuryeke internet yoyo nibaza yuko mu kwezi kwa gatatu ari kure yuko ibiciro ushaka by'abantu muri Onatel kuri internet leta dufasha gusa kuri izo nzira zibiri twavuze mugabo ahanini cane kubyerekeye igiciro co kunguruza internet yinjira mu gihugu ivuye hanze canke kuri Bujumbura igiye gusanzazwa mu makomine yose y'igihugu murakoze nari nabivuze ko ivy'iwanyu twobikurikirana rwose kuko departema irimo directement mu vyo dutwara turabikurikirana
tukabasaba rero yuko ibyo mwiyemeje mugerageza kubishyira mu ngiro byihuse, nubwo hariho ibisabo, nubwo mufite ingorane cyo kimwe n'abandi mu bisabo bagiye barasaba, cyane cyane igihambaye cyo kunyaruza ni ibyo biganiro kugira ngo icyo giciro kiboneke cy'iyo transport ya interineti, kugira ngo ibiciro bizobe byagabanutse mu minsi ya vuba. Tuzogerageza natwe tubaze tugerageze dusabe ko ibiganiro byogaruka kugira ngo maze interineti ishike ku giciro gito, maze abaguzi bose bashobore kuyironka bashobore kuyikoresha. Reka mbere n'iki cya fiziyo nacyo nyene tuzogerageza dusabe kontra yigwe mu maguru mashya, ibyo twumvikanye ko binyaruke kuba integré muri contrat final, maze iyo contrat tuce tuyirungika pour programmation au conseil unité en urgence bariko ija mu ngiro ingoga. Hama ikindi gisabo basavye ibintu by'amadolari ni koroherezwa ikibazo rusangi ku baoperateur bose, kubera mwese mukorera itegeko rimwe, mukorera muri context imwe mu gihugu, iki ni ikibazo rusangi kandi murazi ingorane turimo, ariko ndababwira nk'uko nabwira abandi, bashobora kwiga ingene mushobora kwiga gucumbagira ingene mushobora kuyaronka kugira ngo ibikorwa bimwe bimwe bihagarare. Hama ikindi kibazo nagomba cy'umbaza DGAXT kijanye n'ikibazo bagumye batubaza amaserivisi amwe amatasi amwe ari wandorabo, benshi bagumye batubaza ati mbega none nta kuntu by'ukuri ngo tworohereza tukariha amfampu kwito ya perte du jour. Ico naco ngira ngo Beceda aza kuduha ku muco ko hari akarusho, ko vyokunda bakariha hanyuma ngo wewe ngira bakagenda muri perte directement kuyarondera ayo bashobora kwishura hanze bivanye n'amasezerano baba barahaye. Hama imbere y'uko duha aba fournisseur d'accès internet, twagomba kugira ijambo gatoyi waserukiye BBS hamwe na Confederation wa Parfait hamwe na directeur wa FS, kuko abo bose harimo ibikorwa byo gukorana n'abaoperateur bariko barategura muri izi 100 jours, nabo batubwire mbega bariko bakorana gute n'abaoperateur, mbega bazokorana gute, mbega ibikorwa bazokorana bimeze gute, mbega itegeko rihari bazokorana gute kugira ngo bazobe complementaire, kugira ngo igikorwa bizogende neza. Mu mwanya muto bagire ico bashikirije, nka BBS nayo iraza kutubwira nawe nyene ku kibazo ca internet, abigizemo ijambo rinini araza kutubwira ico bariko barakora kugira ngo ayo mafaranga menshi ya transport agirisha tubwiye biva kuki raporo zotwepeye. Ese none ngaha anye niho bakoresha amafaranga menshi cyane yo kuba kumuhora gusohoka hanze, kubera iki twe tutoja hamwe tuzoja ku rugero rw'ibindi bihugu kugira ngo internet izimbuke muri transport, kuko tuzi neza ko kuyigura ibizimbutse cyane, ushobora kuri frontiere ibizimbutse mugabo ngaha iwacu kuva kuri frontiere ishika muri PBS, kuva muri PBS ija mu gihugu hagati ikazimba cyane, bigatuma atamwenegihugu ashobora kuronka internet canke ndetse n'ama-institution publique canke privé aguma yidoga ko aronka internet ku biciro bizimvye cane, kandi nawe wayayose nawe ugasanga akarite imeze neza. Ivyo vyose rero turakeneye umuco
mubyumvikane kuri beza. banje gushima ubuzima dukora n'iki mu bantu muri segiteri ico bakangurira ko muri BBS ibyo turiko turakora ku bijanye no kwagura umuhora wa BBS washika hose twabanje kwihutira kugira ico bita ama extension gushikira ajya amakartier mashasha n'imigwa mikuru y'intara hamwe n'amakomine amwe dusanga akenerwa cyane kugira aho dukorana n'aba operateur canke izindi institution ziba zikeneye internet muri ibyo bice zishobore kuyironka bitagoranye. Icya kabiri naco turiko turakora bivanye n'ingorane turimo ya penerido karbira murazi yuko ata amatara ahari amasite azimye na internet ntishobora kuboneka muri ico gice amatara aba yacitse. Ico BBS twagize turiko turashira amagurupe electrogene ku masite amwe tubona yuko ari prioritaire na cane cane kuri ajya amasite ari ku mafrontiere atuma internet iva hanze ishobora gushika mu Burundi. Icya gatatu naco turiko turakora ni muri ayo masite nyene turiko turabona twoshira mu gasore kuko n'ingorane ya karbina usanga ari hamwe usanga amazutu yaheze nzira site zikazima byarabaye rimwe mu kwezi kwa 12 amasite amwe internet ikirinjira biramara iminota ijana n'icumi n'itanu internet ikirinjira ko amasite yari yazimye. Ku vyerekeye ivy'ibiciro uvuga yuko ibiciro vya internet kandi zirimwe twobidera kirazimvye mugabo n'abandi ba operateur bafise access à internet barazi les enjeux zihari gufisa igiciro. Hariho amafactere amwe turimo umudandaza uharurira urabona ati internet ndayiguza ngahe, transport asize kwa ngahe canke ikipima ndiko ndakoresha zokenerwa gusubirizwa canke na maintenance. Ivyo ni amafactere ajamwo kugira umuntu ashobore gufisa igiciro. Ikindi ko turavugana n'abandi ba operateur hariho nka Onatel hariho une commission iri composée n'abamambre ba Onatel BBS biga ibiciro bivanye n'amaserivisi bari kubasaba. Ikindi naco nobamenyesha BBS ibiciro bihinduka bivanye n'umwanya n'ukuntu biriko biragenda. Turavye kuvuga igiciro ca internet kuva muri 2013 gushika ubunye carahindutse cane. Tugitangura 2013 megabit ya internet yari munsi y'amadolari amajana 3 ukwezi. Ubu tugiye kuraba ubu igiciro ca megabit ya internet kiri munsi y'amadolari 60. Urumva yuko hariho akigoro kariko karaba kandi naho n'igiciro ntiri fixe ku bantu bose bivana no kuri umuntu yaranguye ni kategori. Ubu umufournisseur d'accès internet uko nawe aja kudandaza uko aje igiciro tumuhaye si ico duha kurya muntu aje directement muri BBS. Kurya aje muri BBS aba ari hejuru cane y'igiciro dukaho bamu operateur wagiye kudandaza. Ivyo navyo ubushikiranganje murabanza muri RCT turatanga grille tarifaire ukwezi ku kwezi biba bidusabye mu raporo yacu. Mugiye kuraba murasanga yuko hariho ibivariyete y'amakategori y'ibiciro vya internet kandi hariho ico novuga yuko hariho relation y'ukuntu biriko biramanuka. Ikindi nobamenyesha nuko n'ubu twariko turiga muzeya pare message uko duhindura ku mezi atandatu turahindura grille tarifaire bivanye n'ukuntu tuba twaronse ivyo turanguye plus consommation iduka
tugiye kurangura uranguye byinshi igiciro kiragabanuka natwe natwe tugabanura nk'akarorero nahise twarabandikiye ukwezi kwa kane kuri mwaka uheze ibiciro byaragabanutse ku rugero rwa 20% ku ba fournisseurs n'abaopérateurs hamwe na 15% ku muguzi asanzwe urumva yuko akigoro kaganira kuko bindi navyo uwo mushikiranganji natwe mudufasha niba PPS uko ama infrastructure dukoresha hariho ama equipment akenera amakarte donc ama pièces de rechange hariho n'ibyo tugura hanze izi singa dukoresha mu Burundi nta singa zirakorerwa aya matiyo dukoresha mu gushyiramo fibre byose biba importe aho natwe muradufasha dushobore koroherezwa mu gihe cyo kugira ngo mbese uko bose twamera amakuru n'ikindi rero gituma bavuga ko internet ziri hamwe n'ayo mafagitire y'ibyo bintu tugura hanze umwera mvamakuru ugiye kuraba na taux d'inflation tugurisha mu marundi tukaja kugura en devise biguma biboneka ko muri nyine yuko biguma biziyusha murakoze D'après les informations dufite nk'uko mwaboherezwa barimo boroherezwa haba kugura amakapasite bazi neza ko mbere mbere ari boroherezwa haba amahera rero twigoye leta ibiriko irakora namwe muca mwigoye nyine mukagabanya kugira ngo internet igabanuke aha rero tunaga n'abayekayiga baraza kutwishyura none ko mutubwiye yuko ibiciro mwaguye mugabanya mugabo suite ntitubone ako karusho ese abavuzi bidafite internet muragabanya namwe cyane muguma hahandi ARCT ibyo murabikurikirana bimeze gute ko bavuga ko bagabanije mugabo akarite ikaguma ibidegaratana kandi n'ubuze ayo mamega canke iki bikaguma nyine ari kuzunguruka gusa hashaka no wa operateur ngaruke no kukibaza ahubwo bari babajije nari nanavuze amahera yayo mamega canke mutari twishyuye bica bigenda gute ubu bari benefisi mwamwirongeye au profit à des faveurs bambaye umunyagihugu umunyagihugu mwajonze umwanya ti amamega azoba kwezi mugabo realite muri corporate canke mu ndwi service yaguze canke par jour ngira ngo nta na entiere ya communication yakoze nkuko yabishaka nimwumva by'ukuri ko harimo ubusuma muri yasambe bavuze ati iyo nigore karifye ahubwo no kubiraba neza kubera petitwe muba muzi ko atawushobora kuja muri ayo marezo yanyu ngo abirabe muca mukonyoreramwo nyene ati reka tubibiremo sinzi ko ARCT muri ivyo vyuma vya controle de qualité sinzi ko hazoba ubwo buhinga bwo gushobora kumenya neza umuntu ico yakosoye raporo y'amahera yaguze ayo mabuke ayo mamega si mututu w'umuco nuko bizokunda kugira ngo umuntu ashobore kuverifya iyo diferanse yicija abaoperateur iyo ayo mafaranga baca bayashira kandi nuko baratangira kwikora ivyo vyose umwenegihugu ntabandanye yibwa muri ubwo buryo murakoze twebwe nka FSU turi institution nshasha ivutse vuba mu bijanye no gushikanira ubuhinga bwa none abenegihugu cyane cyane bo hagati mu gihugu muri iyo ntumbero rero hariho projet tuzokorana na PAFEN ijanye no gushikanira abenegihugu ubuhinga bwa none bo hagati mu gihugu bita connectivité rurale ico ni ica mbere ica kabiri hariho iyindi projet turiko twiyumvira kubanza kugira comme projet pilote yo gushikanira abenegihugu bo hagati mu gihugu ubuhinga bwa none duciye kw'ibarabara Bujumbura Kobero duciye Gitega
ni ukuvuga ko ni proje izomara umwanya twibaza munini mugabo twifuza ko muri uyu mwaka yotangurwa kandi bibaye ngombwa igakorwa. Urumva rero tuzoyikorana n'aba operateur. Aba operateur rero tuzobaha icyo twokwita avis en manifestation d'intérêt pour présélectionner umuoperateri abishoboye. Iyo ni proje izoba nziza ku gihugu no ku benegihugu kuko bizofasha abadandaza kubandanya ibikorwa byabo, izoshobora kwameliyora tourisme, izoshobora no gufasha obere gukurikirana ibidandazwa kuva kuri frontiere y'Ikobero gushika i Bujumbura hatabaye fuite fiscale kuko muri obere baridoga ko hari amakamyo ashobora kunyika batayanze itaxi. Muri ibyo rero twari twashatse kubikoramo muri iyo ntumbero nyene. Ikindi nagomba gusaba ni uko nagomba kwereka ekipe aba operateur n'abafournisseur d'accès internet kugira ekipe ya FSO kuko aba operateur n'abafournisseur d'accès internet ntibazi FSO ko ihari, ntibazi ko ihari ku bwabo, kandi bategerezwa no gukontribuwa kugira ngo habe réduction de la fracture numérique au Burundi, surtout dans les zones rurales. Nagomba rero nsabe ekipe ya FSU y'aba expert haguruke kugira ngo babone tuzoshobora kugabanya ubusumbasumbane bw'ubuhinga bwa none buri mu gisagara no hagati mu gihugu. Murakoze. Ifondo serivisi universelle ni nshasha, baracariko bakitunganya kugira ngo mu maproje kugira ngo bashobore nabo kugira ico baterereye muri ibi vya telecom, muri ibi bya gukoresha ubuhinga bwa none bya numerike. Rero nk'uko muvyumvise hariho proje dushaka kweseya ijanye izoreponda kuriya ca bimwe son excellence yavuga c'uko amahute national usanga ata connection ihari. Iyi proje rero havuze pilote ya Bujumbura, Gitega, Muyinga, Kobero bagomba iyi proje ibe pilote, no kuvuga ntiyaresiza izoca iha umwizero wo kuja no kuzindi route nationale zisigaye. Iyi nyene yagenda neza, bisaba yuko izokuba neza kugira ngo tubone yuko no kuja kwimukira gukonekta ayandi marute nationale yandi bizogenda neza. Rero iki ni igikorwa zokorana n'aba-operateur kugira ngo kigende neza. Hanyuma ikindi gikorwa nico gukonekta nyene les zones rurales zitaraba connecte, nkuko mubizi no kugenda umuntu wese agenda ko ahahambije ico aba bazoba bakoze, abandi nabo bagakora kandi gace, abandi nabo bakagira station z'ukwezi kandi gace, hazogera igihe dusange mu gihugu cose vyifashe neza. Rero umwe wese ku bimwega agerageza agire effort kugira ngo turabe yuko iki gisata cyo gutumatumanako cogenda neza, haba gutumatumanako umutelefona ukoresha internet canke ukoresha telefone fixe. Umwe wese agira icyo akoze kugira ngo umwenegihugu ahari yoroherwe kandi ahageze ashoboye gukora, kuko hajya urimo mu modoka kuva hino nko kwipakiza gushika kuri frontiere Muyinga canke za Cankuzo eka n'ahandi, murumva ko kugenda buba ari burebure.
ubwiye rero ata connection ufise ni umwanya munini cyane umuntu aba atanga haba ku kazi haba ni byinshi gukominika rero ni ikintu cyiza cyane kuko gituma ugenda urakora haba aho ugeze hose uri muhira ugakora uri mw'ibarabara ugakora uko telefone akakoma ushaka kumurika dopima umuntu ibijana ukayimurungikira donke murumva ko iki gisata ari igisata gikomeye kandi gitransversal gikwiye no kwitabwaho cyane kugira ngo nitwamara kugira amakuverture hose bize bigende neza maze igisata giteze imbere igihugu rero nubwo muri bashasha nimukore abaexpert banyu bakorane n'abandi kandi n'aba expert bo ayo masosiyete telecom nabo nyene ubuhinga bafise baze barusangiza abo bandi abo bajene tuba twarumvise mwazi ko abajene aribo bitaho cyane ibintu byerekeye iby'ubuhinga bwa none ibyo bacumba muri basangize mubafashe tujye tubigishanya kugira ngo n'ejo haboneke uwo ushobora guha ikiraka canke uwo mushobora kuvuga ati ngo dufashanye iki n'iki 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 avyumva senye gusumbaho bamwe uriko murakorana n'abantu batavyumva les compétences locales rero ni tubarankoraje mugafashanya kugira ngo igisata gitere imbere reka duhe ijambo coordinateur munkundire mbanze mvuge imbere ko mvuga umugambi Parfen mbanze mvuge inkomoko yawo mvuge n'ibisata biriko birakorera muri uwo mugambi. Umugambi Parfen ni umugambi wa leta biciye mu bushikiranganji mu byo bujejwe n'ubuhinga bwa none ukaba ari umugambi wateguwe n'ubuyobozi mu by'ubuhinga bwa none bukoranye n'igisata CETIC aricyo gisata ndongoye. Uwo mugambi rero ni umwe mu migambi yaje kugira ngo ikomeze iby'ubuhinga bwa none mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mwavuze iby'ikigo BPS nayo nyene BPS twovuga yuko ni kimwe mu migambi yashizweho biciye mu bushikiranganji mu byo bujejwe n'ubuhinga bwa none bikoranye n'ikigo CETIC mu mfashanyo y'Ibanki y'Isi hashirwaho uwo muhora w'igihugu ukoreshwa n'ikigo BPS. Inyuma yaho ubushikiranganji bwashoboye gutegura uwundi mugambi biciye muri cya gisata biri mu bushikiranganji kugira ngo uwo mugambi uje gukomeza novuga ekonomi numérique ariyo Parfen. Parfen ni projet d'appui aux fondations de l'économie numérique. Uwo mugambi Parfen rero ukaba ugizwe novuga n'ibice bine ariko novuga hanini igice kidukoranije uno munsi mu ntumbero z'umugambi ni ugushikana ubuhinga bwa none ukabwegereza abenegihugu cyane cyane abari mu mice ya kure idashikirwa n'ubuhinga bwa none, hanyuma no gufasha ibisata vya leta gukoresha neza ubuhinga bwa none no mu gukora akazi neza bakoresheje ubuhinga bwa none. Mu ntumbero yo gushikiriza ubuhinga bwa none abenegihugu turakorana n'ibisata bitandukanye, tugakorana n'inzego zitandukanye. Umuyobozi w'ikigo AST yavuze byinshi biriko birarangurwa, ivyo kuko turabikorana cyane kugira ngo ikigo AST kironswe uburyo n'ubushobozi bwo kurangura neza ivyo bujejwe, na cyane cyane gukurikirana abatanga ubuhinga bwa none yuko bakora akazi kabo neza bagashikiriza ubwo buhinga abenegihugu. Turakorana n'ikigo FSU mu nteguro turiko turakora ivyo yavuze umuyobozi connectivité rurale. Connectivité rurale ivyigwa biriko birarangira, hari ivyigwa biriko birakorwa vyo kuraba neza na neza mbega mu gihugu cyacu c'u Burundi
ivy'ubuhinga bwa none bihagaze gute, imihora iriko ikora gute, na cane cane hagati mu gihugu habuze iki, hakenewe iki, hokorwa iki, vyofata uburyo bungana gute. Ivyo vyigwa rero turiko turavyegeranya tubisozera kugira ngo imbere y'uko uno mwaka urangira, niko ndavuga umwaka w'ibikorwa urangirana n'ukwezi kwa gatandatu, imbere y'uko urangira twoba twatanguye twatanze isoko ryo gukomeza ubuhinga bwa none hagati mu gihugu, tuvuga collectivité rurale. Ivyo navyo tukaba tuzobikorana n'abaoperateri barya mwavuze n'abandi bose boba babifitiye ubushobozi bivanye n'uko iryo soko rizotangwa. Rero numva tworemesha cane abenegihugu kuko ubushikiranganji buri ku kivi, ibikorwa biriko birarangurwa. Rero turiteze vuba bwango yuko ivyo vyigwa nivyarangira bikerekana neza ibigiye gukorwa, iryo soko rizoca ritangwa, maze turabe yuko akoyoko koboneka ku bijanye n'ivy'ubuhinga bwa none na cane cane hagati mu gihugu. Kugira rero simpave ndandira cane ngo mvuge n'ibindi vyinshi cane, reka ngume gusa kuri iki gisata turako tuganirako c'ivya collectivité rurale, ariko umugambi PAFED mu vyo turiko turakora hariho n'ibindi vyinshi cane vyiyaguye. Reka ngereze ngahonye, murakoze cane. Mwavuze ati hari abariha mu madolari, mbega n'ubukoroherwa bakariha amarundi, ngaha amategeko dukoresha iyo turiko turasaba ko abakoresha amaserivisi yo muri iki gisata bariha, canke iyo bariko bariha amautorisation canke izindi mpusha, icitegererezo kiri mu madolari. Icitegererezo kiri mu madolari, ukuvuga reference. Ariko ku masosiyete y'i Burundi bariha mu marundi kuri ku rugendo rwa BRB kuri uwo munsi, taux de la BRB du jour. Ariko nyakubahwa mushikiranganji, hariho by'ukuri amatagisi arihwa mu mahera mvamakungu. Ayo nayo ni amatagisi abo batanga amaserivisi baba batoje mu mahera mvamakungu nyene. Ivyo rero biratandukanye gato, nico gituma iyo warihishije serivisi mu mahera mvamakungu, urumva n'itagisi uritanga muri ayo mahera mvamakungu. Ivyo nibaza ko byumvikana ari ibintu bisanzwe. Kandi ikindi mwabajije ni ikijanye n'ingene abatanga imihora service internet bashiraho ibiciro ngene tubikurikira. Ico ni igikorwa gikunda kuba kigora gato, kuko birasaba kwitonda ukaraba ibituma parametre zitandukanye nyinshi zo muri iki gisata, kuko hari igihe usanga infrastructure canke umuntu bashizeho ata n'abantu bararonka kugira ngo bashobore gusipota rukuru. Ni ukuvuga ugasanga ya infrastructure yose bashiraho abayikoresha ni babiri canke batatu. Ivyo rero uko abakoresha bagenda baraba benshi, niko usanga rukuru igenda iragabanuka. Turabiraba iyo ubucankuri yariko arashinga ibiciro. Ikindi ni uko imihora canke capacité ya internet ziramburirwa hanze. Nico kimwe n'ivyo guhamagarana bisanzwe kuri fixe canke kuri mobile, ariko kuri internet biramburirwa hanze. Ivyo rero uko ifaranga rigenda rirahindagurika, navyo biraheza bikempakta uko ibiciro biba biriko biragenda. Ariko
mu bisanzwe uko abakoresha intabera baba benshi niko ibiciro bigenda bigabanuka. Aha ibiro nibyo turakunze kuba duhura n'ikibazo kijyanye n'iryo hindagurika ry'ifaranga nicyo gituma bitaboneka neza, ariko ubwiye ukaraba guhera mu myaka ya kure niho ugenda urabibona neza. Ivyo bintu vyose tugenda dukurikirana. Ikindi ni uko tuca duheza tugaha akaryo abandi bashobora gutanga izo serivisi ku mahera ashoboka, ku mahera make. Ivyo nivyo tushirako kugira ngo dufavorize la concurrence, ntihagire umwe yigongirako igiciro. Ivyo rero no kubatanga internet barabizi, ariko uko nabivuze ivyo nizo mfatiro, urwo rufatiro tugenda turaraba kugira ngo baravyure igiciro gihari cisunze uko kuri marché bimeze. Abaje kandi ikindi kibazo mbega umuntu yagutse ko ivyo yaguze umutekero yaguze yawukoresheje ko bikamara bishika ugasanga urabuze ngo urashitse ahantu ata internet ihari. Ivyo nyakubahwa umushikiranganji biri mu vyo dukurikirana, ariko hari itegeko turiko turasaba kandi ririko rirakorwa, itegeko ryitwa protection du consommateur, kandi ririko rirajaho kugira ngo haboneke ico urufatiro n'ibihano umuntu ashobora gukoresha mu gihe uko umuguzi yategerezwa gutunganirizwa ntatunganirizwe. Muri ivyo twakoze nuko twashizeho ivyuma vyo gukurikirana qualité de service, ko birashobora gushika umuntu akagura umutekero mugabo agaca agenda ahantu ata rezo ihari y'uwo muoperateur yaguriye. Ivyo rero bizoba vyoroshe ko tubimenya aho yarari n'uko rezo y'uwo muoperateur yaguriye yarigeze, tugashobora gufata ingingo y'uko asubirwa canke izindi ngingo zibereye, kuko urumva abaoperateur bashobora gusanga ari Bujumbura gusa canke mu ntara zitashe gusa. Ivyo rero ubu turabizi kandi tuzoguma tubikurikirana kuko ivyuma birahari. Rero bizoba vyoroshe yuko umuntu twifashishije n'iryo tegeko rijanye na protection du consommateur, umuntu vy'ukuri ashira à responsabilité chaque opérateur imbere y'umuguzi. Hariho n'ibindi vyuma turiko turasaba kugira ngo nk'uko Parfene yabidufashije mu bindi hamwe na leta y'u Burundi mu bwigoro butandukanye bwo gushigikira ikigo AST mu kuronswa ibikoresho kugira ngo dushobore vy'ukuri gukurikirana umwe nka kurya amayinite asanzwe umunyati nta telefone hasigaye yawe ukavyibonera, n'uwo muntu rero agashobora kuvyibariza canke akavyibonera. Ivyo rero biri mu vyo turiko turakora, ariko rero bimwe bisaba ibindi vyuma vyiyongera ku byo dusanzwe dukoresha. Turashobora vy'ukuri kuronka uburyo bwose bushoboka kugira ngo umuntu atwiteguye kuri ico kibazo dushobore kumutunganiriza. Nivyo hanini mu bikorwa turiko turakora, tukizera yuko mu maefort ariko araba dushobora vy'ukuri kuzotunganiriza umwenegihugu atwituye, kandi kuko turamaze no kuvuga intango nyamukuru canke les bases zihari ziriko zirakorwa kugira ngo turonke vy'ukuri les outils nécessaires, les outils réglementaires, les outils techniques zishobora kudufasha gukingira umunyagihugu. Ni uwo muco ntinya notanga, ariko nongera nsaba yuko mu maengagement abaoperateur bogira amaengagement vy'ukuri aboneka, kuko twebwe muri AST nitwamara gutangura kwifashisha irya tegeko twavuze rigomba rijeho. Utanze raporo muri AST natwe tubone ko gushikirana kugira dushobore gukurikirana neza ibikorwa muriko murakora, kuko turabibazwa nibwo bushikiranganji bujejwe
sectoriel n'ibijyanye n'ibyo gutumatumanako natwe dushobore gukurikirana ibikorwa muba muriko murakurikirana mu gihugu kuko hariya umwenegihugu ataronse serivisi babishikiriza umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu nawe aca yibaza umushikiranganji nyine mwumva jewe no kuba hehe amakuru agenda nyine akurikirana kugira nanjye mbe yajeho neza urumva ko bikenewe ko dukorana birakenewe ko dukorana kuko nta yindi minisiteri ihari ikurikirana ibi atari minisiteri mubwira rero usanga ari ibintu bifatiye ukundi kuntu par rapport ya izo serivisi za telecommunication nka twebwe cyane cyane twibanda kuri iyo internet fixe internet cyane cyane kuri les bureaux les ménages hanyuma turangura internet ku baparteneri bacu bari ngaha cyane cyane PPS Ezitel kandi turashima ngire dukorana gusa naho mwari mwavuze ngo ntitubangutse kuvuga ingorane abo baparteneri bacu iyo bagize ingorane mu kuzana internet ayikura hanze bigacika n'ikobero naho bicika iminota 5 sebeyinete abakiriya bacu cyane bakubaka amabanki ambasade intamba zitera ibyo muvuga nibyo harakenewe yuko inama nk'izi ziba kugira ngo umwe wese ashikirize ibintu bigoranye nkaho mwatabura yuko internet ihagaze n'ikobero yego hari amahera menshi mugabo nka twebwe turi barangura ibitari bikeya tuca dusanga baduhaye dukeya duciye nka muri sud canke inema hano usanga birateye ingorane ibi rero bica bituma les performances les indicateurs uko monsieur le DG yabisiguye les indicateurs de performance zigabanuka igihoho twehoho duca duhangwa n'abo les grandes sociétés bashobora duhanga rwose les banques n'amahera bashobora dukata barahabura ukwezi guheza aho wari wumva twebwe turikubita agashiko bishobotse niho rero ariko ngomba kuvuga nta birebire yuko turadepanda y'ama performance y'aba no partenaire ba fibre optique no mu gihugu hagati ntabwo tutagira turi mu province yose twaje dukoresha liaison radio ngo duhereza gushika mu gihugu cyose ariko abari ku bigo bikuru turabahereza kandi bari satisfait ariko natwo ifise amaraporo yazo gusa rero hashatse ikibazo nk'ubu bati mu Ruyigi birahagaze kugira ngo sebeyinete n'ubu ari Gitega abagushikayo yangorane rero turimwo ego mwavuze ko uvunitse abengere yacumbagira agacumbagiza turagerageza mugabo za performance zica zigorana ntitwobeshe yuko ubu bazodukota nk'uko baradukota muri AXT kuko izi ngorane za energy carbon irabikora ko gusa ivyo basavye abantu bagenzi bacu hamwe mu byo mushoboye mu bishikana imbere ibintu bya carbon biragushikira abakiriya bagaca bidoga natwe cyane to urabona biragoye nyene bamwe abandi bavuze ko bashobora kukirangura hanze nuko twebwe turashika kwiyo ngendo ariko biratege muri birebire turashimira inama haba twebwe ko navuze muti ndemwe gukora icyo twe turakomeza hamwe abaparteneri bacu imihoro yoba itomo ibiciro nyene byo kuvuga sodeje ibiciro bitwa kuri niba baranguye natwe twaranguye twe tukarira la qualité de internet la qualité de service umukiriya wanyu naho twe niho dukora cyane nk'ubu di décembre twashe guhereza les bureaux de toutes
les directions provinciales de l'enseignement. Évidemment, tukabaye kuri gusani ngo barigiye mugabo les conditions que tubahereze naho ndange yoroha hari n'abantu baza guca kwega fibre ko n'abasera bakontera abantu rero ni ibintu bitoroshe ariko turi ku kivi nawe uca yicarangwe biragoye ahubwo ari gukwebwa gusuma sinzi ko yagakwiye kuyamahoro ariko bigeze yavuze ati ngo ibiciro byaragabanutse rwose muri namwe nk'ababa barambuye umukiriya finale muraheza mukagabanya umukiriya akamenya ko ibiciro byagabanutse muri peperi urakoze ariko mfatiye nkawe nyine ariko tugeze ati ngo megabit igeze kuri 60 dolari cyangwa munsi gato chamugwiza chekugwiza naho ugeze natuwa ni agashitsi rero kaga kandi kijana par client ça fait déjà 280 aho bigorera sino turagaragaza hari natwe twebwe tuka duke zatuma benshi nashaka gusaba nimba bishoboka natwe abafournisseur b'indani ubu turekurira natwe tugarangurira hajya kuri frontiere byose ko kuri yo gabanuka tugaca tuyigurisha ku banyagihugu kuri banki byose ko benshi bashobora guca bayirangura ikindi nacyo nashaka gusaba yuko mutwereke umuntu aserukira Starlink azwi n'amategeko no muri Etats-Unis ku buryo tumukeneye nk'abafournisseur dushobora kumucamo akadushikana hariya muri ijya headquarter yabo kubera turafite amaproje dushaka gukorana na Starlink na twebwe dushaka gufatikanya na internet chambre de commerce chambre sectorielle de TIC iri mu kigo CFCIB aha nabambanze nkosore gatoya kuko nasanze definition y'amachambre de commerce mu Burundi benshi batahura ikibanza c'amachambre de commerce. Chambre de commerce ntabwo iserukira mu secteur privé nk'uko benshi bamwe bavyibaza, ahubwo chambre de commerce mu bindi bihugu ifatwa comme une institution publique ya leta. Wanashaka mu bihugu byinshi iba financée même par le budget de l'État. Igikorwa cayo naco nico gushobora kuba hagati ya leta na le secteur privé. Ni ukuvuga ni interface. Le secteur privé ifise des doléances umuntu umwe wese nashobora kujaraja gushikira leta barashobora kubakegeranya ibyifuzo byabo hanyuma la chambre de commerce igaheza ikaja kushikiriza leta. Nico kimwe niyo leta nayo nyene ifise ivyo igomba kuvugana na secteur privé kuko idashobora kuvugana n'umwe wese. Hari igice tuma chambre de commerce igakoranya abo mu gisata ikoreramo hanyuma bagaheza gushikiriza ibyifuzo byabo. Mwarabibonye tumaze igihe tuba turabikorana neza n'ubushikiranganji hamwe na AST aho le secteur privé tugenda tukashobora kugira des consultations ku bibazo kanaka hanyuma tugaheza tukabibashikiriza byanditse kugira ngo namwe muheze mubwire ico mwivuze. Rero kuri iki kibazo twaragikoze ko des consultations mu mwaka uheze bibaza muravyibuka mu kwezi kwa kane aho twashoboye gukoranya abakorera muri ico gisata cyose. Kandi iyo tuvuze rero la chambre nta nubwo inaraba secteur privé gusa iranaraba meme n'abakorera muri ico gisata, ari naco gituma mu madiscussion twagize twari kumwe nabo muri BBS, twari kumwe na za Onatel, izo zose ni institution publique, twari kumwe n'abandi bakorera muri secteur privé nyene. Hanyuma rero mu byo bavuze byinshi bamaze kubyivugira, muga hari ivyo nagomba kandi kuvuga. Twavuze kimwe mushobora kuba inyishu y'iki kibazo. Hariho fond de service universel iriho kugira ngo ishobore kuzana l'inclusion numérique mu gihugu. Ntushobora kuvuga inclusion numérique ata internet ihari canke ishikira abanyagihugu bose. Mu byo rero basavye yuko iyo fond bushobora gufasha mu gushobora gufinansa l'energie solaire. Ni ukuvuga ngo ayo ma antenne akeneye iyo energie solaire ko hariho fond kandi iva muri contribution nyene yo mu secteur privé. Murabe ko mu vyo kogwa
iyo fond yoshobora gufasha omwe la priorité nk'ama equipement energie solaire agashobora kwama antenne yose bishobotse akaba equipe niyo energie solaire. Hanyuma ikindi basavye hariho Regideso. Regideso narabonye mu bihugu bimwe bimwe barashaka bifite ibibazo vya electricité nk'ivy'iwacu barashobora kugira rezo nka zibiri zitandukanye iyo bita rezo special icika gake ku buryo ibintu byose strategique vy'igihugu babikonekta kuri iyo rezo iri special. Ico naco nyene Regideso mwovugana nyakubahwa mushikiranganji n'abajojaje kino ca Regideso ahantu hose hari amantene bagashobora kuharonkera rezo yisangije ku buryo izo antene zibura electricité ari uko vyagoranye. Ari ikibazo kumure rusange mugatari vya bindi vyuko hari insinga zaboze zishaje zica mu kuzimu ziguma zicikagurika zihura n'ibibazo hanyuma izo antene zigaca ziguma ziba affecté muri ubwo buryo. Ico rero kumbure n'abandi bari muri FSU bashobora kuvyiga bakaraba ingene bakorana na Regideso ko namaze kubibona nka ntuzenya iyi Alkeb yarashoboye kuvugana na Regideso barizanira urutsinga rwabo bonyene ruva kuri centrale ya Regideso gushika iwabo. Ni gake bo bahura n'ikibazo c'umuyagankuba kuko bafise rezo yabo bari connecte ko iri special. Ico rero naco abari muri ico gisata naco nyene bociyumvira. Hari ikindi kintu cavuzwe mbwa bakivuze banyereza mbwa kandi kinakomeye. Kinakomeye gusa kubera igisata c'iwacu ariko kiranakomeye no ku gihugu. Je niko niyumvira niba aba bantu bagurira amadolari kuri marché noir ingorane vyoca bitera kuri marché noir nyene. Ubwo ntiboba barimwo mu baca batuma idolari rizimba kuko c'est la loi de l'offre et de la demande. Nimba abo bantu bagura menshi kuri marché noir ubwo ntimwimbaza abajejwe ivya ekonomi boca baja kuvyiyumvira ko neza ubwo bagiye gusaba nk'imiliyoni nka zingahe z'amadolari ane kuri marché noir ubwo ntibica bituma ubwo nyene idolari riduga. Boraba rero navyo nyene mukabivugana n'ababijejwe abantu bari basavye ico gihe muri iyo nama ko les services TIC cane cane vya internet vyoja co kimwe abakozi bafata les produits stratégiques carburant imiti n'ibi navyo bikaguba kuko navyo nyene n'umuti ni na carburant ituma ibindi bisata vyinshi bikora. Rero navyo nyene bagashobora kuraba uburyo babishira kuri ya liste de produits stratégiques zishobora kuronka amadolari zihabwa priorité mu kuronka amadolari murakoze. Rero turatubahana ko nta bizoga by'abahari kuko iki gisata gisanzwe cinjiriza igihugu amavuga atari make niko nyene usanga bigoye kwa kundi nyene umuvyeyi iyo yabuze rasiyo abana ntababwira ati uyu munsi murarara ubusa aragerageza uko ashoboye mugabo bya bindi bari bifuza ntibabibonye uko babironka. Nimba bari kurya akanyama umunsi barakareka bakagurira leta bagashobora bakarya mugabo bumva ntibiba bivuye ko twanse gukora ibyo twategerezwa ni uko nyene biba vyanse nyene biba vyanse uko tubigenza. Hariho igisabo cabajijwe na usa cy'uko umwe wese yokorerwa kwikurira kuri frontiere. Ubisanzwe kugira ngo ukure kapasitete ndetse kuri frontiere uyajana ivyo cyangwa antenne bisaba infrastructure. Bisaba infrastructure. Ni ukuvuga uwo yemewe kubikora kuri frontiere turaba azoba afite infrastructure kuko udafite infrastructure n'ubundi ntawo wicisha ntawo ujana uri kugira ngo abantu bafite infrastructure ntibajya twavuze DBS kuri infrastructure itari nto mu gihugu cyose nta militaire kuri infrastructure itari nto mu gihugu cyose. Nico gituma ubona ariko bahereza abandi
rero urumva yuko azocaranga gusaba uruhushya rwo gushaka kugira ashire mu infrastructure kwanza rero niho tubanza kuraba yuko yitegurira investissement ko bavuze ati bisaba ko investissement muri infrastructure iki nacyo twebwe mwese turaba none tukuri twogira ama investissement ama infrastructure ahantu asanzwe hari kuvuga ibarabara ngo rishira hindire turaba rero ingene ibarabara rihari yofasha kugira ngo abakeneye kuricamwo baricemwo cyangwa baricishemwo ibidandazwa vyoroshe ni nacyo twakoze muri politiki ya partage de l'infrastructure ingene BDS heza rero igashiraho ibiciro bitavuna kugira ngo babandi bakeneye kwigurira kuri frontiere bashobore gukoresha infrastructure ishikirize abakiriya ivyo nibaza ko arivyo na Mantere yavuze ariko kugira ngo hashirweho uburyo buzotangwa kandi bivanye n'ibyo umuntu wese ashishijemo kuba yarashishemo bike abandi bashishemo byinshi bisaba yuko ya infrastructure mbere yongererwa canke ihinyanyurwa rero n'ivyo biriko birakorwa kandi nibaza ko bizoheza bikorohereza abariko barahereza internet abakiriya abicaga bigeze mbega ibijanye na application y'amatagisi n'ico binyanyurwa bikoroha ingene agira arihishwa ni intererano bayakiriye turaheza tugende twiraba ko ishoboka ingene yokorohereza uca muriya hanyuma kuko tuba dukeneye intererano zitandukanye kugira ngo bihereze ko twebwe turafasha kugira ngo ikori ishobore kurihwa mugabo n'abamwe bariko rero baratanga serivisi nabo nyene baratanga ivyiyumviro kugira ngo turahanahana ivyiyumviro ingene vyokoroha rya kori leta yifuza riboneke kandi ku bwinshi bushimishije rero turashima iyo ntererano niyo kuraba ingene ishoboka ko hatawe igora hanyuma bigashyirwa mu ngiro bashobora gutanga murakoze cyane kuri iyo serivisi n'umuco muduhaye kandi mukaba munatwemereye yuko mugiye kuraba kugira ngo umukonsumateri wa nyuma ashobore koroherwa ndagira nsabe muri iyi ntumbero nyene kugira ngo abakiriya bashobore kunezerwa canke bashobore gutahura ibibazo vyamaho kandi nyene biriho hari igihe rero usanga abanyagihugu bafise imigogo myinshi imyibi amarega yaje iki n'iki turazi yuko mw'aya masosiyete yose bafise systeme de communication et de relations publiques nje nifuza gusaba yuko bishoboka kandi vyoshoboka ntibinagoye nta buryo bw'ikikorwa n'ibi bihe nyene haba habaye ingorane habaye dekupire deregite canke habaye ibibazo vyo kubura ibintu yuko uwo mukiriya yaguze kugira ntagume yidoga agumera yumengo bamurenganije baramwivye namaze kubibona mu bindi bihugu nk'Tanzania nk'akarorero aho iyo bishitse ukaba waguze amamega baguze umutekero hakaza ingorane baparikira aka message k'ihumure munywanyi vyatugoye kugira ngo bisezerana birashobora gutuma yumengo araremye ari kumwe namwe mu bijanye na communication d'office canke des relations publiques ivyo birafasha iyo umuntu yumvise amesaje y'ihumure mubwiti ubuhinga bwaguraye hamukongera kamukometa kamenya yuko hari ivyo mugiye gukora bijanye kugira ngo ashobore kuba ivyo bizosubire kuma biba misi yose igihe cose donc les services de communication et de relations publiques dans la société bozikoresha quelquefois kugira ngo baze baratanga n'imesaje z'ihumure ku bantu biba vyashikiye ahabura amandika akahindura yose canke imisi itatu atacabuzama muri twe ngiteje ahise twipagiye kubaho itegeko rizoproteja abakiriya ngira naho ngire kandi mushobora gukora imbere y'uburyo tegeko ribaho n'ivyo bihe nyene quelquefois umuntu vyashikiye nk'uko vyageze nk'uko tutabona nk'akamwe muri zone nko mirango kabuze yuko irezo yawe kigeze ishikaho kwabo bantu mushobora kubaha kandi pusa
z'amameko bari baragutse kugira ngo baryoherwe yuko namwe mutaho ibibazo biba vyashitse kandi bitabavuye. Ico kibazo bagumye bakigarukana ca manke y'amarezo mobile yo gutelefona hariya ma ori frontiere nubwo rezo mobile igeze kuri 92%, mu bice binini umuntu ashobora gutelefona, ariko surtout ku ma frontiere hariho henshi badashobora gutelefona. Sinzi ko abaoperateur baba babonye ko ata mahera ariyo, sinzi. Kandi by'ukuri gucerekeye sekirite haba hariyo abantu babayo kuri frontiere, hashobora kwinjira na bugizi bwa nabi, kandi nabo nyine barakeneye gukomereka bariya bantu. Mbega bariya bantu sinzi ko muba mwaharuye ko ari kure cane, sinzi ntituzi igituma. Benshi usanga ata mantene ariyo, naho baba ariyo kandi kamwe, ugasanga henshi ntibashobora gutelefona. Ikiba ryashije ni internet. Ubu umenya nyine niyo shatawe mwarahevye, sinzi baza bariyumvira ko abishikirije biramugumya cane, arazi ingorane bafise. Uvuga mu Cankuzo nta communication nta kigenda kweri. Mbere gusozera nagomba nk'ijambo PS nawe agira ico ashikirije nawe umukozi w'umuhokazi mu butanganyi, kandi yanakoze no muri Econete rero yogira ico aduhanuye. Murakoze nyakubahwa mushikiranganji ku kanya mu mpaye. Ikintu ca mbere novuga no gushima, kuko murabona yuko iyi nama yari ikenewe, kuko nk'uko yabivuze na jewe nsanzwe narakoze muri Econete rero, n'umuvyeyi wanje na jewe yarafashije cane. Hama ico novuga nuko icerekeye qualité de service canke ukuntu amaserivisi que ça soit mobile canke internet tuyaronka, koko biraboneka yuko bitameze neza. Abenegihugu ntibarira ubusizeni. Ico gituma mwese mwavyumvise, ariko hari ikintu nagomba ngarukeko. Ego mwatanze ibikorwa mugiye gukora, ariko jewe nabona umenga ivyo bikorwa bizomara igihe kirekire cane. Nk'uko muzi muri ya ntumbero nshasha hariho indinganizo nshasha y'igihugu. Murazi yuko amakomine, amaprovinsi agiye kuba 5, amakomine 42, hama tukaja ni ku mazone. Kandi murazi yuko ibikorwa byinshi byahora bikorerwa mu makomine bizokorerwa mu mazone. Arico gituma ayo mazone yose ategerezwa kuzoba Econete. Jewe nagomba yuko twese turi kumwe ngaha nyene twiyemeza ikintu, yuko abenegihugu ejo bagiye kuronka internet n'amaserivisi bijana haba mu mazone iwabo, kuko muri wa mugambi wa digitalisation tugomba yuko abenegihugu mu mazone nabo nyene bazoshikirwa n'ibikorwa canke amaserivisi ya leta vyoroshe. Rero nk'uko aramushikiranganji abasanzwe naje n'umuhinga, nibaza ko tworaba ico twiyemeza uno musi, hama tukagira ico dushitseko, kandi byose nibaza ko azoba ari business, ntazoba harimo amahera kuko inzo kunegera mu mazone. Hama ikindi kigira kabiri nicerekeye uko mwese mu byo mwavuze icerekeye energy, ni ukuvuga umuyagankuba yuko uragora hagacamwo n'igitoro. Ariko muri rya tegeko rishasha dushimira umukuru w'igihugu aheruka kudusinyira rijejwe kuregera ubuhinga bwa none, code de communication électronique, harimo NSP irimo ukuvuga ni itegeko rihari riraba ikintu citwa ca partage des infrastructures. Nico gituma nosaba yuko turi hamwe twese iryo tegeko turikora vyihuse, kandi umuntu wese akamenya yuko
ariko aratanga serivisi ku benegihugu apana kwinjiza amahera gusa, kuko icyo novuga kuri iki kintu naramaze kubona nk'umuntu yakoze mu ma operateur de telecom yuko kenshi na kenshi ikintu gitera ibibazo ari la disponibilité ya rezo. Ibyo rero bica bijyana na energy n'icyo gitoro n'ibindi. Mbega ahantu dufate nk'umu operateur habaye nk'undi muntu muri mwebwe nyene hamaze kuba bakaze za infrastructure hagaca haba ubumentero ibi iyi minara yanyu hama kongera kote ya energy naho nyene akaba ari we yimenya byose hama namwe mukarihana. Ese icyo kintu nticofasha hama namwe mukikonsantra kuri kalite de service n'ibindi bintu muragerageza namuze guciyumvira ko icyo kintu nibaza ko hariho abo cyofasha cyane. Hama ikindi nacyo ni icyerekeye internet kuko sagaseshwa muri internet mu Burundi barakuzi kandi icyo tuja muri ya mbono y'igihugu giteye imbere ari cyifashisha mu 2040 turakeneye yuko internet iba accessible kandi abordable ku benegihugu. None muri ino minsi ijana cyangwa twihaye nta kuntu twokora twese tukaja hamwe kugira internet koko izoba yagabanuka twese tugashyiraho ingufu koko bavuze yuko hariho BBS iriko irakorana n'abandi kugira bashobore kuganira iki kibazo. Iki kibazo rero kinagomba kumushyira imbere cyane ni uko haba registro ya internet nimba ari only ya transport ya internet igiciro kigabanuke n'imiburi mu mezi 3 akurikira umwenegihugu atakurikira ariko arakoresha internet abone akarusho. Rero nibaza yuko ikindi kibazo ujya Yusani yigeze kubaza ni ikintu umurepresenta wa Yusani yigeze kubaza ni ikibazo mbaramutima nta kuntu umuntu yaguze nk'amamega nk'ijana n'undi yaguze kamwe bogira OTT imwe. Icyo kintu nibaza ko cyofasha kugira n'umwenegihugu hariya yigurire utumega tubiri hama na OTT bijanye kugira bose twese dushikirwe ku bushobozi dufite kuko twese nitungana. Rero icyo nurangiriza ko zari ibibazo yari observation cyane ibyo je nabonye hama kandi nongera asaba abantu bose bari ngaho yuko twokorana kandi tuje dufatanyije mu nda kugira iki gisata cacu gitere imbere koko kiramire abenegihugu kuko murazi yuko haba mu Uganda ntibacura. Murakoze cyane.